nukuri ntera nakamo mbwira abajene bacu mumenye ngo urugo Satani aragwanka. Satani aragwanka cyane, ariko Imana nayo. Shalom bakunzi ba RYO turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabaha kaze mu biganiro tubashitsako biciye kwino imboneshakure. Dushimiye ababana natwe, dushimiye ababisangiza bene data, dushimiye abatwereka ko bahari. Imana ibahe umugisha. Dufise umwigisha wacu akunda kutwigisha. Turaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro Thierry, waraye neza? Ndashima Yesu pe. Nizera ko namwe ari amahoro. Nukuri nanjye ndashima Imana. Weekend heze yagenze neza? Basha yagenze neza. Ego twari dufise umwana duherekeza agiye hanze, barasenze, twize ijambo ryiza ryafashije umutima wanje. Nukuri Imana yangiriye neza, nararyohewe. Wow. Ryari ijambo rivuga kuki? Ijambo mwiza. Ijambo twize ryari ijambo rivuga abantu basenga neza, ati kuburyo abantu badasenga neza ntibishugwa. Wow. Baravuga ati umuntu asenga neza ni umuntu atitwararika inyungu ziwe personnellement, ariko yitwararika inyungu z'abandi. Yaravuga kuri Salomo wumva yaragiye aratanga ibimazi, arashikanira Imana ibimazi byinshi. Imana mwijuru iranezerwa. Hama ikiramubwira ati Salomo, saba ikintu wifuza. Salomo yaciye abwira Imana ngo ndagusabye nk'ubwenge Imana. Imana iramubaza ati kuri kusabye ubwenge udasabye ko no gukura abansi imbere. Aca aravuga turaze gituma ndagusabye ubwenge. Ati nukugira ngo nze ndoraniriza abanyisirayeli, ndira abakiri imanza ziroranye, ndo nk'ubwenge bwo kuzororanya ibintu neza. Imana ikikogwako. Kenshi turabe iyo dusenga tuvuga imitwaro yacu. Mana ngize ingwara, Mana mpimodoka, mpinzu, mpibiriya na biriya. Ariko urumva we icyari kimuragishinga nuko abagiye kurongora bogubwa neza. Amen. Aranavuga ati nka Paulo yaravuze ngo Mana, kubona uyu munsi ubwoko bwanje abanyisirayeli batazi umwami, batazi Yesu, bakigendera mu buzimire nk'ubu, Mana jewe tumunyica mugabo bo bakumenya. Urumva akumva ko yo kubona batamuzi, akumva ni kibazo kuri we gikomeye cyo tuma n'ubugingo bwe yobuheba kugira batabaga. Urumva rero ko Imana iranezerwa cyane n'abantu bitwararika inyungu z'abandi kubw'ubwami bw'Imana. Amen. Gusumba uko twoza tuyisaba ibyacu, ko tuyisabye ibyacu. Uko urabye nka Salomo, Imana yaratangaye. Ikiravuga ati Salomo, ati unsabye ikintu gikomeye kandi kinegereje umutima wanjye. Ati nanjye ngira ndaguhe n'ibindi, ndaguhaye ubwenge. Nta muntu n'umwe azogira ubwenge nk'ubwawe mu bakubanjirije n'abazoza inyuma yawe. Nta n'umwe azogira ubwenge nk'ubwawe. Ati kandi ndaguhaye ubutunzi. Nta muntu n'umwe mu isi mu babayeho imbere yawe n'abazobaho inyuma yawe, nta n'umwe azokugera agira ubutunzi nk'ubwawe. Urumva rero ko Imana igihe uri urasaba usengera inyungu z'abandi, Imana nayo ica yitwararika ivyawe. Amen. Amen. Birumvikana ko gusaba k'umugororotsi kugira ikimazi muri vyinshi. Ariko kandi umuntu yo kwibagira nayo kwisabira nubwo bafise umutima ushobora gukwirwamwe abandi. Birumvikana ko iyo umuntu asavye neza agasabira abandi nawe bimushikako. Yego biramushikako. Yego Imana ikikura mu nzira ibyaho. Amen. Hari indirimbo yo mu gitabo cyo guhimbaza Imana ziriya twita cantique. Narayikunze. Hariho verse ivuga ngo mbumugende gusa Yesu wuzuye ubushobozi ngo unkuremwo ico ubuza gutemba muri jewe. Amen. Ibanga riri ngaho sinzi ko bose bakunda kuryumva ngo batahura ikirimo. Mu bisanzwe amazi
ntashobora gushika ku metero 10 ahari karaca hatabanje kunywa habanza kunywa hakabomba amazi akabona kurengana nimba rero umuntu yoba umugende utembesha amazi meze y'ubugingo ku mitima y'abandi nuko we aba yabanje kunywa akabomba ashatse kuba ari isoko nyene. Amen. Soko ritembere gatembera ku bandi. Wa dutangura mudukundire mudusengere katsi. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Urera kandi uragororotse. Wuzuye urukundo kandi wuzuye ubuntu ugirira abana bawe uko bukeye nuko bwije. Ngushimiye umwanya mwiza tugiye kwinjiramwo wo kuganira. Ndasabye ubushobozi bw'Imana kutumanukira twese kugira ngo ibiganiro tugiye kuganira ubwa mbere bibanze bitwubake twebwe ubwacu kandi byubake n'imitima y'abazokumva kino kiganiro. Turakwihaye wese, tuguhaye imitima yacu, tuguhaye ubwenge bwacu, tuguhaye impwemu yacu, mpwemu yera utuganze. Hama icubahiro kibici ya Data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi muri Kristo Yesu umwami wacu, senze nizeye kubyumvise. Amen. Amen, amen. Wa mama Hawur. Sabwe. Mbega mumaze mu rugo imyaka ingahe? Jewe nabikubwiye barabyibagiye canke no kugira abariza abandi. Ashaje hunde muri 35. Oh wow. Ni imyaka itari mike. No kuri simike. Mu gihe mw'iki gihe hari abantu batarenze indwi zibiri bakabaho kanye. Barahari kandi ni benshi gose. Wow. Kandi bino umugambi umugwaniza aranka urugo cyane. Nukuri ntera nakamo mbwira abajene bacu mumenye ngo urugo Satani aragwanka cyane, ariko Imana nayo irarukunda gose kuko n'umugambi w'Imana. Amen. Ni ikintu kitoroshe bisaba ko umuntu kigiye kubaka urugo benshi baranatinya maze imisi numva ugwaruka rwinshi ruvuga babonye mugenzi wabo agiye kubaka urungo ngo ugiye kwiyahura kubera bamaze kubona ko urugo ari ahantu hameze nko gushira akagozi mu izosi. Burya gatieri urugo ruraryoshe. Urugo ruraryoshe igihe uzi neza pa wewe umwe, igihe mwempi babiri muzi ico mugiyemo. Igihe muzi neza ico mugiyemo icarico, urugo ni gitangaza. Urugo ruraryoshe. Uzurabe n'abantu bagize mariage urabona ko bahinduka bagasa neza, ukabona akanyamuneza batahorana, ukabona umugabo yahindutse, umukobwa yahindutse. Urugo ruraryoshe. Nukuri urugo ni paradizo by'ukuri. Kandi ishobora no kuba umuriro udahera. Gute? Ishobora kuba umuriro udahera igihe hari umwe atamenye icyamagarirwa gukora. Ashobora kwera ihwa uwundi rimunga umubiri wiwe. hariho n'abahasiga ubuzima. Hariho canke ugasanga abayeho asa n'uri mu muriro. Ariko igihe muzi neza igituma mubatse urwo rugo ni paradizo. Amen. Ariko urazi kubona ufise umuntu uzi ko akurindiriye, utahuka uzi ko ari umuntu agukunda kurindiriye, ugasanga yaguteguriye ibyo ufungura, ugasanga yagusasiye aho uryama, ugasanga ni wa muntu akwitwareka kurabira n'ingene wambaye, kurabira akadetaye k'ubuzima bwawe. Wahora uri umuntu uza ugasanga umuboyi yateguye udusorori yatereye hajya, ishuku ushobora kurimaramwo ukwezi utanarihinduye, idirisha rishobora ritanahungurwa, ariko ukabona haje umuntu yitwararika detaye y'ikintu cyose mu rugo. Wanababara ukabuzi ko ari umuntu agukunda uza kubwira kandi akagutega umugutwi akakubwira ngo mpore. Urazi ko ufise ikibazo ukabura umuntu uganirira uzi neza ko ababara nk'uko ubabara. Kuko ubundi umugabo n'umugore ijambo ry'Imana rivuga ko bahinduka umwe. Ikibabaje umwe cyabwizwa kubabaza uwundi, ikinejereje uwundi cyatsa kunezereza mugenzi wiwe. Ngubwo urugo mukaba babantu baganira, babantu bagira amaproje hamwe, umva none wumva hari ikintu gisumba ico. Ufise umuntu
ufise umuntu uzi neza ko akwitwararitse akubabara uzi neza naho waba bayihanze ukavuze uti ntacu ugenda afise aho nza kuruhukira wumva atari ibintu biryoshe cyane. none wumva urugo rero biva wewe intumbero waruhaye ngene urufata urashobora kuba paradizo by'ukuri. Ego. Murakoze cyane. Nubwo tuvuze ko ushobora kuba paradizo, birashoboka ko ari naho ruba kuzimu. Mutubarire. Nirihe banga ryo kuba mu rugo? Batubwiye ko maze imyaka 35 kandi iyo myaka mu by'ukuri novuga ngo simike. Nirihe banga ryo kuba mu rugo umuntu arunezererewe kandi akarurambiramo? Icyambere gituma ushobora kuba mu rugo urunezererewemo, icyambere nukumenya ngo jewe uru rugo najemo sinaje ngo ndaguhingiremo je ndarusohoke, naje kugubaka. Niba ngo gufata ingingo, urafata ingingo ukiyemeza ugaca ikiraro cy'inyuma, kuko ntiwovuga ngo Thierry ngo uzoshika ubane n'umugabo mutarezwe kumwe, mutarerewe hamwe, afise imero yiwe nawe ukagira iyawe, akagira caractère yiwe nawe ukagira iyawe, ngo muca mushika byose mubivugana muce muhuza ijana kwijana. Nukuza mu mutwe uri prepare kuje guhura n'umuntu ashobora afise kuba afise passé yiwe, urumva afise passé yiwe yakomerekeyemwe, yahuye n'ibintu, ukamenya ngo ndaje muri ugo rugo duhure n'uwo muntu dufashanye, dufashanye kwigira, urumva kwigira abantu. Nakubwiye ngo vyose biva umwe wese mbega mu mutima we hari yiki afise iyo objectif, aje ngo aca sohoka canke aje kubaka, aje kugorora ibyo zosanga bigoramye, kuko kugorama ibyo ni c'est pour tout le monde. Nta muntu nta rugo na rumwe rubaho mwashitse mugasanga murahuje ijana kwijana, ntibibaho. Hari ivyo mutumvikanako, mugabo ikintu nabonye gikomeye, ikintu citwa icyamwa cyo kwihangana, kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Ntiwihanganira ikintu kimwe, rigusaba kwihanganira vyose, rigusaba kwihanganira byose. Muri izo ntege nke ziwe ukagerageza gusenga Imana kugira ngo igukomeze, kuko hariho intege nke usanga umuntu mbana afise by'ukuri atari hahandi Imana yonyene, Imana y'ubushobozi muri wewe kugira ngo ushobore kugendera hejuru ico kintu bitaba byoroshe. Ariko ndabwira abadamu ngo birashoboka. Imana n'ukuri yatanga inkomezi, gusa wewe nukumenya ngo uru rugo nteza kugubaka, kuko genda kunda kubwira n'abantu Thierry, wewe ugenda urabe uravyaye abana, siko uravyaye abana, hanyuma abo bana wewe urumva deja hariho ingeso umugabo wawe utashoboye kumwihanganiramo, mukavuga ngo genda agiye ndasize abo bana ndamusigaye na wa mugabo ari muri za ntege nke kwa kundi. None wewe wumva abo bana ubu basize he? Ubu basize he? Deja wewe byakunaniye, uwo muntu urabona ko afise ingeso, wewe byakunaniye, none abana nibuciye usigira uyo muntu. Nico gituma jemwe mbwira abadamu nukuri senga Imana, niyo iyo ngeso afise yoba ikunaniye, urabwira Imana uti nkeneye inkomezi zawe kugira ngo mbandanye gukora igikorwa wampamagariye gukora muri uyu muryango. Nukuri Imana iraguha inkomezi ukabigendera hejuru, ahubwo ukamugirira impuhwe, ukamugirira n'urukundo ukumusengera muri izo ntege nkarimo. Ibyo bihabwa umuntu afise iyerekwa, afise aho agomba kuva n'aho agomba kugera. Yego.
kuko urahegeye kuvuga mu kanya ngo hariho abantu bamara mu rugo iminsi bakaba barigiriye. Burya periode yo kuva ku munsi umwe gushika ku myaka 5 ni imyaka y'urugamba, ni imyaka y'intambara, ni imyaka muba muriko muraronderana, ni imyaka umwe abashaka ko umwe agenda nk'uko ashaka, avuga nk'uko agomba, akora nk'uko agomba, mugabo ntibikunda. We ntushaka gushika ngo ufate umuntu muhindure umunsi umwe, ariko buhoro buhoro mugenda mumenyerana. Muri iyo myaka mugenda mumenyerana, ugenda ubona uti iki kintu reka najuste, reka ndagihebe, urugo rwanje ntirusambuke. Cyangwa akavuga ati iki kintu cyaramunaniye naho byogenda gute ntibikunda, atari Imana imuhinduye. Nawe ukagera kuri urwo rugero utahura ukamwumva ko ibyo ari ko arabamwo nawe biramurengeye. Aho cyasigara hakora zambabaze nakubwira, usigara uvuga uti uyu muntu ni ugusengera, ni ugutabariza Imana kugira ngo imuhore ingeso ko yaramunaniye. Ubundi iyo hari ingeso by'ukuri uheba kubera uvuga uti nukuri ndakeneye kuronka amahoro mu rugo, ukavuga uti reka ndabireke, n'ibindi vrema bikunanira. Byo rero ntucuvuga ngo nca ndamuheba kubera iki kintu kimunaniye, we ahubwo utumwikorera umutwaro nk'umuntu ukunda. Rero uba mumbaje duti wewe ni igiki cyagufashije? Nukuri cyamfashije, nafashijwe no gusenga no kwihangana. Burya ikintu cyose uzugiha igihe, sivyo? Ikintu cyose uzugiha igihe, burya igihe kirigisha. Igihe kirigisha. Kuko burya abantu bagishushe bakiri bato, hari n'amakosa bakoreshwa n'ubuto. Mugabo uko igihe gihera, umuntu akagenda ashira ubwenge kugira akavuga ati epinaruma ibi bintu ndiko ndakora inyungu mfise niyi. Mugabo umuntu akiri muto ntiyumvira gose. Yiyumvira hari ahantu ageze, amaraso abagishushe. Mugabo ku minsi hera agenda karaba ama responsabilité, akaraba mbega iki kintu ndacishe impact kigira niki, urumva akagenda ashira ubwenge kugiye. Rero ndabwira abadamu, ndabwira abagana n'abagabo, ndababwira nukuri mwige kwihanganiranira. Abantu mu buzima burya bagenda bahura n'ibintu byinshi. We nk'ubu urashaka kuza guhura n'umuhungu se na nyina batigeze babana, canke bamakubitana ingumu, none baza ko uyo muntu ibyo bintu bimusiga gutyo, nta bikomere bafise. Hama ukaje kumuronderamo urukundo, yaruhawe nande? Yaruhawe nande? Mugabo urukundo wewe urashobora kurutavaya muri we, sivyo? Jewe hariho umudamu yigeze kunshingira intahe, arambariye ati jewe nk'umugabo wanje, ati ntazi n'umunsi umwe kuyumvira ko mfise na anniversaire. Ati nagakashana kuyumvira ngo nsohokane. Atariko jewe anniversaire yiwe namwe ndamwofra, nama ndamugirira du surprise, nama ndamusohokana, akamugirira neza. Mbere byaramubabaza, muga mu nyuma aza kumenya ko uyo mwana nta rukundo na ruto yigeze aronka. Ntiyigeze abona umuntu amugirira iyo anniversaire, ntiyigeze abona uyo muntu amwofa. None ivyo bintu yo bikura he? Urumva arafise vide muri we. Rero no kumenya abantu mu bantu banze umwiga, ubanze urabe na pase yi, urabe ibyo yagendeyemo, urabe ibikomera afise, ahubwo aho kuvuga ngo mute cyangwa kugirika, ahubwo gerageza kuzuza iyo vide afise. Uyo muntu Imana ibishaka ko umubera inkingi yegamira. Uyo muntu Imana ibishaka ko wewe umubera umuganga, umubera umuganga. Urumva nk'uyo mudamu we yaravuze ati jewe ntibikimbabaza, ntibikimbabaza kubera iki bitakimbabaza, ntabigira nibigira nkana, nta biri muri we ntavyazi. Rero we ucakora uyu munsi waguma ariko aramwamira ivyamwa kugira ngo amube mu go rukundo yabuze, amube mu go rukundo yabuze. Ariko iyo abatari umugore aciye ubwenge, reko utavuga ati ahe aranshisha we kigenda mwita we ntanyiteho, are nta nibyo nzosubira kumukorera. Mugabo ndazi impera n'imperuka,
uyu muntu azohinduka kandi azogenda ariga nawe yigiye kumukorera neza. Kandi nuko turareka no kuganira ubwo nawe usanga hari intambwe amaze kugira. Rero biradusaba kwihanganiranira. Kandi Imana itubwira ngo umva nitwihanganira ingesi twihanganira zose. Rero nico kintu no kubwira ati eri cyamfashije mu buzima bwanje suko nanje byose byera oya, ariko icyamfashije kubaka, icyamfashije gukomera no kwihangana. Ikindi kigira kabiri ngasenga Imana mu binaniye nkayibwira ngo Mana aha aye ndadugije ibiganza mu nkomezi zanje biranse, ariko nkeneye inkomezi zawe. Nukuri ndabarahiye Imana iratanga inkomezi, Imana iratanga amahoro, kuko na Kristo yarabitubwiye ngo ingabire nobaha ikazobagirira ikimazi muri uru rugendo muhuriramwo n'ibintu bikomeye. Ndabahaye amahoro yanje, ayo nayo ntavuga ngo ayo mahera ya Kristo ngo yagira kuko ibintu bimeze neza. Oya, no mu ntambara ayo mahoro yagira, no mu vyago bikomeye ayo mahoro arakuzura ukabo, ahubwo ukagira ivyizigiro ko ejo bizohinduka. Nico rero nohanura abantu, nico cyamfashije kandi ndashima Imana. Amen. Kubaka urugo runezerewe kandi umuntu akarurambiramwo si ibintu umuntu nibaza ko apfa kugwako. Hari ikintu mwavuze ati ni byiza kumenyana. Hariho abandi bantu bakunda bishika bagakora ikosa ryo guca bamenyerana. Kandi kenshi umuntu yamumenyereye ahita atangira kumufata ibisanzwe, ugasanga ntakimwubaha, ntakimukunda, amukoze ibyo agomba. Cira umugani abantu bari kubana mu ngo batagikundana canke batakitwararikana canke basigaye bavuga ati aramumenyewe ni kameze n'akazi kiwe je vyiwe ntavyo ntitayeho. Uwaciweho umugani urazi ga Teri, kirazira kumenyera umuntu ngo uvuge ngo ndataye nuko nyene. Uriko uravyumva, umuntu wese akirimwe impwemu y'abazima aba hakiri ivyizigiro ko ashobora guhinduka, sivyo? Ahubwo weco no guhanura, komeza umusengere, komeza winginga Imana, sivyo? Komeza winginga Imana umutabarize. Nukuri n'abantu benshi bamaze guhinduka kubera amasengesho. Hari nta imwe nigeze kumva y'umudamu yari afise umugabo mukore ibintu bitabaho, umva bitabaho Thierry, franchement bigoye kwihanganira. Akamuzanira ku wundi muhabara umumaraya, akamuzana mu nzu. Uriko uravyumva, akamubwira ngo vyuka, umugore akavyuka. Umugore akavyuka, bwaca mu gitondo ngo shusha amazi twoge, umugore akayashusha, agategura icayi akabagaburira, agategura amazi akabagaburira. Naka kavyereka Imana uko Imana nibi wabibona, akagasuzugura uriko urakabona amazi. Ndakwinginze ntabarira, mbohorera, nkiriza Imana. Uriko uravyumva, nkumenyesheje ko uyu munsi umugabo n'umukozi w'Imana n'umugore n'umukozi w'Imana. Wow. N'umukozi w'Imana. Kubera iki? Yarabikora ariko akabikora byereka Imana, akabikora byereka Imana. Kandi nagira nkubwire ngo Imana ntiyirengagiza amarira y'umugororotse. Nukuri. Rero biradusaba kwihangana, biradusaba gusenga. Imana iratubwira neza yeruye mu mitwaro yacu, tuyikoreza Imana. Rero uyu munsi abantu ntibashaka kwikoreza imitwaro Imana, urumva barayihunga, abandi nayo bakayikoreza abagenzi babo, abagenzi babo nabo bakabahanura nabi, bakababwira ati kubera iki wemera ibyo, bivemo. Kandi ubivuyemo hasiragoringa abana bawe bagakura ari imfubyi. Ariko igihe ubigumyemwo abana bawe ukabakunda, abana bawe ukabarera mu rukundo, ukabereka kwihangana kwawe, nukuri Imana irakugirira neza, abana bawe bakaguhindukira umugisha ukomeye. Uyu munsi hoza abavyeyi benshi bagushingira intayo, akakubwira ati uyu munsi jewe ndi mu bisubizo kubera abana banje. Wow. Kubera kubarera neza, kubihanganira, kwihangana, Imana ikaguhemba ibyiza.
kandi n'uyo mugabo ashobora no guhinduka canke n'uyo mugore ashobora no guhinduka. Byose Imana rero irabishoboye. Amen. Wa murakoze cyane. Turangiza hari abantu ushobora kuba dukurikira bavuga ati no kuri twebwe tubaye mu ngo kandi tuzibayemwo imyaka myinshi mugabo ntitunezerewe, numva umenga ndababaye, sinzi ico nokora mu rugo, mbayeho nta munezero, mbayeho mbona umenga narahushije, mbona nyene ingeso mbona ku mushinga nta canke ku mukenyezi wanje mbona zigoye kwihanganira. Uwo muntu turangiza nizihe mpanuro uwo muha kugira ngo ashobore kwitora ari mu rugo runezerewe? Urade icambere no muhanura uyo muntu. Laba uyo muntu ko ari umugwayi ufise mu nzu, siko laba ko ari umugwayi utunze, kandi umugwayi ntacyo yishoboreye. Umugwayi abakeneye abamufasha, umugwayi akenera abamugwaza, akenera abamwoza, akenera abamugaburira, kandi mu bugwaneza. Rero jewe nkora ndabivuga n'ukuri, nimugerageze mwiyumvire. Umuntu afise urugo rwiwe, afise umugore wiwe canke afise umugabo wiwe, afise abana biwe, ariko ukabona ariko arabata, ariko akora ibintu biteye isoni imbere y'abo bana, canke aranagiye kwa ibintu vyiwe ariko arabisanzaza hanze, abana bishwe n'inzara, abana eske uyo muntu we wumva bari normal? We wumva bakomeye neza? Umva atabari umugwayi? Bisigura rero ngo wewe ico ukwiye gukora, ahubwo wewe takambira Imana. Mbe uraza abagore benshi bapfanya agahinda kubera abana babo bameze nabi, abana babo batari kumwe, ugapfana agahinda. Rero nukuri senga Imana, ihangane, byose Imana irashobora kubihindura. Wowe ugira ukwizera gusa. Yego. Wa murakoze cyane, dushimiye ababanye natwe mu kino kiganiro, ndizera ko hari ikintu bungutse. Mu by'ukuri kuba ku rugo runeze umuntu kandi akarurambiramwo birashoboka cyane cyane dukurikije impanuro atanze. Turabashimiye cyane. Murakoze gushima. Nanjye ndagushimiye kubana nanje. Amen. Uzokomeza kubana nabo. Murakoze cyane. Yego. Turangiza reka dusenga Imana, dusengere ababanye natwe mu kino kiganiro, dusengere abazogikurikirana kugira ngo Imana kandi gitumbereze kuba bakwiye kuvyumva, kuko hari igihe umuntu ushobora gusanga ikimukiza kitari kure yiwe ariko akagihusha. Twizeye ko kino kiganiro gishobora gutabara abantu benshi. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, tugushimiye kubwo kwemera kwitanga kubw'imitima ya benshi, turagushimiye kubw'ingo zubatswe. Turumvise ko bishoboka ko umuntu yubaka ingo zinezerewe kandi akazibamwo urugo rwe akarubamwa nezerewe. Hari abadukurikiranye bitagenze neza mu ngo zabo, turazisengeye kugira ngo ubahe kubaka ingo nziza zirimwo umunezero kandi zishikamye. Utanga ubwenge bwo gushobora kuba mu ngo neza, kuko nubwo hubaka urukundo ubwenge burakenewe. Dusabye ngo ukomeze gutabara abantu bawe, ukomeze kubagirira neza, ukomeze gutabara ingo, kuko niho hantu urereramwe abazoshobora kuba abakozi bawe. Tugushimiye kubakurikiranye ikiganiro, tugushimiye ko n'abazogikurikirana bazokunguka aya majambo, ukomeze uyakurikire. Urakoze ko banye natwe kandi ukomeze kubana n'abantu bawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.